ndakeneye kumenya kwanza irya ndirimbo pasa ya orege antuka ndibaza shooting yabayeho uhari bon ego yose byose ukuntu byagenze vraiment ukuntu bafashe diocese urwego donc iryo sengero ni yahe bamwemereye bon donc nange ndamwe bafashe urumva hari handitse ko diocese cyangwa sinzi ko hari ikindi kintu cyari cyanditse ko ako barafata ati diocese urwego bazane diocese wetu no negamanye oya basi ukuntu babemereye genre iyo diocese urwego urayitse kwego yani sinzi kira je ndibaza barafuse barandika ama bahejeje barongera barafuta bon kubera rero ijya eglise je naje mwijoro sinzi sinagwe ndangamiza hejuru ngo ndabe ibyanditse donc je nanje ma job yanje hamijya ndege na bon gendege hubatse randri promoter nibo bari bayirimwo kuko cese bajya rirandira ari mu pilote bon birashoboka kubera ko jewe twahuriye bon kwa nara je nangiye mu kazi numvise gusa ndege kuma roti orega rashitse bon tabati ntaco we naze dukora akazi kacu bashara amazi 6 na 50 metres tw'ibwinjiza urumva rero amezi 6 na 50 metres tw'ibwinjiza urumva kamera nko bayikota 50,000 ukaca ufata amashuti ngo twakoze urumva ko twamuhombeje umwanya munini amezi 6 bakota kamera 50,000 namwe mutinjiza na 50,000 vraiment urumva ko mwari mutembeje waka twari nkuko babibigishije ngo gukorera abarundi ngo vyakurambiye ariko ntigisigura ko bose ariko bameze woronkundi n'amakontra neza ntiwoshobora gukina donc hari ikintu nkunda kubona bon uza gusanga benshi ko barabayo ngwe bana ngo amahera ngo yabuze haraba bigenda gute benshi babasigurira ngo urumva ngo amahera ngo ageze muri Kenya ngo bayarungika yandi ngo ageze muri Nairobi araduga ageze muri Tanzania ngo ageze muri Rwanda ageze mu Rwanda kuri Kanyaru ngo ari muri confinement sasa none ayo mahera ari muri confinement corona izo yarajya ugasanga ukarorera ya confinement ya des semaines none si des semaines confinement donc mbere mvuze ngo ni 3 jours none confinement nubu ntirahera kuri amahera kamane wongira nkakora ariko muri mu byo wakoze muri waka nta bintu nta kintu navuga ngo nakuye ngo cyafasha n'ivyo wari wapanze nimba ari gufungura uwo muryango nta na pasteke vraiment na pasteke vraiment nakwambia ni hatari sana indasi iraryoshe imana iraryoshe gusa bikorera niho biryoshe gusumba none ntiyabuze nk'umuntu yakubona ati hawe tuni mu millionaire karira hari abakobwa ari bahora baza biboma man bakavuga ye we turiro man asigaye yavyibushi asigaye yabezo kumbe naho shooting zirandembe ni stress singo jewe na mu buzima sindi mu hypocrite ndikuvuga je ntwenzi natwe nkashavura bivuze ngo je yakesi ndamukunda bon sikumubwira gusa ngo nako ndamurega no kwivyo bintu mvuze bimaze kuja ku TV yiwe donc yamaze kuja ku TV yiwe bivuze ngo naje ndabemerewe kubigirane kubivuga iyo bitaza kuba byaragiye ku TV bikasha nyene kuko navuga ati bon je sinkunda sindo umuntu nkunda kugenda kumara maze umuntu donc sindanamubamaje nuko ndikumvuga ukuri Isaac TV Horo y'Imana mwese abakunzi ba Isaac TV muraho murameze neza cyenda meze neza ndashima Imana ya nkuko mubibona rero no musi ndi kumwe n'umuke reka ndavuga umutumire bamwe muramuzi abandi ntimushaka kumwidentifia ariko arabibwira kumwe na wetu canke Charité le comédien Charité le comédien birasobana mungu so kuri mikoni muco centre Tarita behind camera ni Juma Jux kimwe kukindi canke let's talk ariko ndamufitiye amakuru wetu ni sawa amahoro neze neza cyane bashima Imana ivyo nabivutse nahora mbona ba comédien wumva batwenza abandi ariko wowe mbona uriko uratwenga ubusa ka contraire donc ni kimwe ku kindi si kimwe ku kindi ndikuvuga bon ngombwa ko dukora ivyo bandi bakoze bisa ko nako tugira création yacu donc utwenza utwenga ego okay tuje ava kwanza ko ndakubwira ivyo byatumye ndaguhamagara ndakeneye kumenya kwanza irya ndirimbo pasa ya orege antuka ndibaza shooting yabayeho uhari bon ego yose byose ukuntu byagenze vraiment ukuntu bafashe diocese urwego donc
iryo sengero ni yahe bamwemereye bon donc nange ndamwe fasha urumva hari handitse ko diocese canke sinzi ko hari ikindi kintu cyari cyanditse ko ako barafata ati diocese urwego bazane diocese wetu none gamanye oya basi ukuntu babemereye genre iyo diocese urwego urayitse urwego yani sinzi ko je ndibaza barafuse barandika ama bahejeje barongera barafoda bon kubera rero ijya eglise je naje mwijoro sinzi sinago ndangamiza hejuru ngo ndabe ibyanditse donc je nanje ma job yanje hamijya ndege na bon gendege hubatse arandri promoter nibo bari bayirimwo kuko cese bajya rirandira ari mu pilot bon birashoboka kubera ko jewe twahuriye bon kwa nara je nangiye mu kazi numvise gusa ndege kumarati orega rashitse bon tabati ntaco we naze dukora akazi kacu yeah so wetu inyuma mbega nshaka ndakubaze inyuma y'amezi ane utayikurakina muri Wakala TV bimeze gute bon bimeze neza kandi ndabyishimiye kubera ko ndiko ndiyubaka ubwanje ndiko ndasarura navuga ubumenyi buva hariya na hariya kugira ngo binyubake naje nkore ivyo wanje kubw'ivyo uzobandanya muri Wakala cyane wapi naravuyeyo man muri Wakala waravuyeyo depuis zamani oya muga entreta warasuye kandi urakinana na Bidondo wari byari bimeze gute bon yari korabo nyene twarakora bo nyene aramba korabo kandi deje abantu bari bazi kuri muri Wakala donc Bidondo yabaye bwongeremwo nk'uwundi mukinyi aje muzokina ho mugiye kurabo kuko ibindi ndiko nateguraho muzona abastare benshi kuko sinamanjizo nk'abastare benshi ahubwo Bidondo gusa twako turafashanya nko mu comedie donc yankeneye nkitaba ubutumire bwiwe nkuko nanje no mukenera kanyita oya entre oya uri kuransoba gute Bidondo kandi bakina cinema kwa kesa ahubwo ni yakesa gukenera umva ari Bidonda gukenera gute kandi Bidonda akenera akese bon je nitavye appel ya Bidondo niwe yagusabye ati uzoza ukinenga uzoze ukinenga rero amasezerano wa Bidondo afitanye na akese Jesse ngomba ko yinjiramwo none Bidondo yaje inyuma yuko wewe wahavuye canke ukiriyo Bidondo yaje mvuye muri waka acaraza donc ntwigeze duhurira ku rubuga rumwe ahubwo gusa twaje guha kuri urwo rubuga rumwe igihe tugize collab muga turavye rero ngaho naho tumenga yuko inyuma kuri kuragenda yari nyuma nubwo utarubizi kuko niwogenda agaca shika atamwanya munini novuga uhaciye donc tumenga inyuma yuko uri kuragenda mwiyo parcours uri kuragenda byari deja planifié ahubwo mwaretse guhurira ku rubuga rumwe gusa bon nta nkoro nyinshi ndayifise ko ibyo bintu ntibinci agatwe Bidondo novuga gute ariko nawe ntariko araboneka kandi kuri wakanyene kwajya master yiwe ariko arakina uwo bivuga bon sindabizi vraiment impamvu batako baraboneka ata movement iriyo sho gusanga hari gituma baba donc sinovuga vyinshi kuko sinzi ubu wakango ipanze gutya ibihagaze gutya kuko bumfishe donc mind zo kubaka umuryango wanje neza cyane ntindi contrat witeze gusinya nyuma yo kuva muri Wakala bon oya sinkeneye gukomeza nshombira abarundi nkene nanje gutanga akazi nkuko twavyize mu mashuri crave wanje nanje ntanga akazi ku bandi hamaze imisi ibonekeza ku bintu by'amativi cyane cyane ku bakinyi b'amarelesi amakomedi yaho bava aho bariko barakinira kubw'imvo bakavyivugira neza ati twebwe twarazanye ama story yacu kwiyi TV hama inyuma yuko tuvuyeyo ama story yacu akabandanya kandi twaravuyeyo wowe nk'ubu unyi wetu kujya mwakina irya staff muri batatu hamwe bo bandanya nka akese kacazana akabandanya irya story yanyu ari mwe mayizanye vyogenda gute na bon vyovana je nka jewe ubwanje mbonye ariko akoresha ivyo nasizeyo atabinsavye donc tumanza tukicara hama kambwe ati bana kubera iko bigizo mbonye agombye kubishira mu mwanya uronse wo kubisigura na mwanya uronse wo kubisigura barabibandanije kandi nubwo baza bakubwira nuko nyene ubibona nawe wogira nkawe je mu buzima ndo muntu ni mahoro niza
no kuvuga jewe sinkunda ibintu bimvuga mugabo nturi muri SFR uri mahoro ni oya si muri SFR ndakuvuga jewe umutwe wanje urimo ibintu byinshi no kuvuga usho gusanga je nkaho batwaye nk'akadobo mu mazi yarakwiye kuja mu Tanganyika rero natanganye ko ningana gasanga twaye nk'akabumba kamwe gatoya gusa gasanga ahubwo aranamfashije ko ngabanirije n'indi mitwaro donc confident mfise amasina amesha amakomedi menshi je sinokwirwa ndavyirukamwe donc nawo vyirukamwe abafisi n'impamvu abikora n'inyungu yavyo ego hama ndakeneye kumenya ewe tumukuva muri Wakala TV kuko iyo tuvuye twese iyo abantu bavuye ku buzi hariho abakukuruka hariho abademisiona canke contrat zikaba ziheze canke ivyo basezeranye bikaba byaheze we tari mu muguwe bon wetu ni contrat yaheze wagiye udasezeye warademissionye barakwirukanye byagenze gute bon wetu mukuva muri waka nkuko mwagiye murabona ku mbuga za Wakala nyene ikimenyesha makuru cha Wakala nico cyatanguye gusura izo nkuru no kuvuga wetu haba ibintu byo kutumvikana na management yiwe donc ivyo basezeranye canke ivyo bumvikanye ntibabishikako mu gihe reba batabishitseko donc tu avais un contre wala ufise un contre donc ntiyari signé mu bisanzwe ntiyari signé si contre rero bon si contre abo gusa non basi mwari mufise amasezerano kanaka rero twemeranye sivyo byabaye rero mu gihe ata contre fisi impagarika je dois rentrer kandi mu gihe yuko nta n'icyemezo ufise ko mwabisezeranye nico gituma ntibe ndatera induru nivyo byabaye kuko ni ndibaza urazi ibintu byabaye kuri Niram na ihuriro n'abandi kuko Niram yavuga ati twe twarakoze ariko nitwigeze tuhembwa nabo bakavuga ati twe mwe nta contrat dufitani ariko bakavuga ati ibikorwa birivugira we nawe byari bimeze gute donc dusanga ikibazo kimwe man ari nawe niwahembwa donc je sinaronka inote wekada ko warutagaga basi mwija groupe yose mwakina nta note wahembwa na 2000 hama déplacement na n'igihumbi gisigura ko bava mu Kanyosha abandi bakava mu Ruziba n'amaguru mpaka mu Carama kugira ngo baje gushutinga bibaza pipiro kandi pipiro ba mu Ruziba yes byagenda gute iyo bikubwira kabisa gusa je mvuze ku ruhande rwanje ko bamwe misi sigaye nanka kubesha umugabo bon hari giharo nka gasoda ka 2-3 donc nyene nk'ivyo gusa sinoca ndavuga ngo ntanade oya nyene hari akantu mugabo wamushara tutwombikanye so agenda nawe no sinoca nicara ngaho sifata agafana ngo no kubera donc hari utuntu tumwe twakemuka gusa mugabo ibibazo bimwe bitakemutse donc essentiel ariko kandi tutagiye à gauche à droite Wakala TV muri TV za kera kandi TV ziri monotize none byagenda gute wewe wasigurirwa gute kugira ngo uve mu Ruziba canke mu Kanyosha uze gukina nta déplacement nta guhembwa kandi TV riko yinjiza amahera bon twebwe twasegurirwa ko aherukanye we yivugiye nyakubahwa Akisdan ati kuva mwakora ijya myaka yose mwakoze nta nimba 50 muri injiza ngo nta nimba 50 muri injiza donc je basi kubanyamakuru ba Landry ba Nice cyangwa abandi bahagiye naho byari bimeze gute antiko warubize je bya Nice na Landry navyumva gusa mu matwi donc sinafise icemezo ivyo numva gusa ngo bamwe bagiye ngo ntibahembwe donc ninjiyemo mvuga ati jewe hakuru ngiye kwandikisha izina kuba ivyo navyo bavuga birabasha nteka rukubesha iki donc nivyo navuga kandi tubona n'amasezerano yagize uvuga ati haje kweri kiraka amasezerano yaraje mwe twebwe yasinye mugabo yarahari gusa ntiyari bwabesi urumva waci ugira ikizere uravye wenda hari umunsi bizogenda neza turonke ko basi mu mezi tumve bashara amazi 6 na 50 metre twibwinjize urumva rero amezi 6 na 50 metre twibwinjize urumva kamera nko bayikota 50,000 ukacufata amashuti ngo twakoze urumva ko twamuhombeje umwanya munini amezi 6 bakota kamera 50,000 namwe mutinjiza na 50,000 vraiment urumva ko mwari mutembeje waka hari ibindi bintu bivuga yuko zijya kamera
canke zirya micro ari vya Frima Boy ivyo navyo bizi kwiki mana nukuri ndabisogeye umunyamakuru vraiment no munyarusaku mwabivuze jewe ivyo vya Frima Boy nukuri naco ndabiziko gusa mugabo je camera nantuze naje sinabisangaho sinzi rero ko naje nabisangaho ariko uhejeje kuvuga ko bayikota donc hari izo bakota bon barazikota dimwe kandi babugurukira mugabo je urumva ntayo none basi ndakubaze je nageze kubona ikiganiro bakoze yafashe microphone none niba yari yiwiwe ko katabivuze kujya munsi donc ushobora gusanga yari yiwiwe cyangwa atari yiwiwe gusa mugabo je vraiment biriko birangora gusobanura vya Frima Boy na case nta nivyo ndabiziko no kuri ntirumve ko kambuka samanda uri kwimanya ngo barayikota wewe wumva donc ivyo vyantuze no kuri vya Frima Boy na case no kuri nacu ndabiziko gusa mugabo rya microphone narakunda kwibona nkishika muri wa kalogo narayibona bon ego vraiment konzi ko oya ereka ndavyihoze nake oya bona iko nshaka ndakubaze muri kote ya journalisme kandi wewe urumva wakina havumbwira ngo nanje nabibona uko nyene reka ndavyihoze none nka wowe uvuze ngo ugiye kwiha akazi nkuko babibigishije ngo gukorera abarundi ngo vyakurambiye ariko ntigisigura ko bose ariko bameze woronka uwundi n'amakontra neza ntiwoshobora gukina donc hari ikintu nkunda kubona bon uza gusanga benshi ko barabayo ngwe bana ngo amahera ngo yabuze haraba bigenda gute benshi babasigurira ngo urumva ngo amahera ngo ageze muri Kenya ngo bayarungika yandi ngo ageze muri Nairobi araduga ageze muri Tanzania ngo ageze mu Rwanda ageze mu Rwanda kuri Kanyaru ngo ari muri confinement sasa none ayo mahera ari muri confinement corona izo yarajya ugasanga ukarorera ya confinement ya des semaines none si des semaines confinement donc mbere mvuze ngo ni 3 jours none confinement n'ubu ntirahera kuri amahera kamane donc usanga nyene bitari kare ariko ku rundi ruhande wewe uvuze ngo nta na 50,000 mwinjiza ku rundi ruhande akase kaba afise imodoka umva bimeze donc sinzi ngira ntabonde buryo bwiwe gusa mugabo nta kindi kintu tuzi ko yakora bon madiri yiwe najya nyene nutundi tuntu nyene ku ruhande gusa mugabo sinoce ndimbo ziwe zigenda haje zigenda haje ego ni ndimbo no muri ego oya sindavi bon cyo kintu cyonsoba cyane gusa mugabo ibyo vy'imodoka bon sinzi gusa benshi barabikomanse ko ngo none ko baba katamara yinjiye kaba baguze imodoka mugasije n'igikomanse muri anonka ni commentaire wa ni abandi ba no nibindi il avait raison kuko nawe icyo ndazo atibatse bon ndashaka kucibaza mugabo pana bya cyane kubera nk'ubu yayiguze naravuye ngira bapipiro nibo baci bakora cyane par rapport kuko naje amara cyarinjira cyane aho nyene beba pipiro mwabifiriye yo rimwe cyangwa umwe wese yagiye yo mwisanga mwese muri hanze bimeze reka reka cyangwa mwaragiye inama ati reka wapanze tibana dukora umugambi tumanze tureke tureko basi tukoronka kandi ebana tubipanze nkasanga nabyipanganye abandi bakaje bagenda gukina ngo raste kabana gashuti gikaba manu byageze ko wapi kutwara bivuye bivuye mu kanwa mane bitugani rero donc bica mbona ko menga hari ibindi bintu byari bihishije inyuma hagati ya twebwe na pepero donc no buyobozi bwacu ndavuga ati ntaco kubera ko ivyo nivyo duteranya aho cyo numva ko hari kwihereranya ncamvuga ati ivyo nivyo duteranya amaboko ndafishe idenda zifise mutwe ndabo byarangiye bavuyeyo oya ntibaravayo daje ndabona amashooting yabo baguma bakora bagerageza nyene nk'ubosanga baciye baronka iyo kontra uvuze ko itari isinye bo bagace basinya wowe nyumva ko wari usemana Voilà, jewe ntabwo bamfise déjà mfise projet gukora TV online. Mfise projet yo gukora studio video audio. Mfise projet kandi byose ni wetu campagne. Mfise ama projet yo gukora donc amajwi. Donc byose mfise ama projet donc nice gituma ngo nkunda kubwira abantu ati no kuri mufashe bene wanyu sponsor turazikenera. Rero umuntu wese karanyumviriza do sponsorize. Hariho nonde mu papa araho ari muri Amerika nawe nyene ne karambwira ati wana wewe no kuri ngoma ndagufate nanje nk'umwana wanje. Donc bamwe baragerageza gushamwo ingufu. Ndamushimira cyane Mutama Elias. Mani muheza agira hari hose kamata bizu. Ama bizu yarakuboreje. None wetu just sinaura ukuntu bon sinumva ukuntu nosiguriko kuvuga ati namahera ninjiza kandi mbona ivyamwa basuri hajya waravuga ati jewe
basi nta mwanya mwaganira ukavuga ati none ko ivyo twumvikanye atari ivyo biko kuko umuntu novuga nta utibagira canke ugasanga hari ayandi mabezo akaramugora woba warafashe umwanya wo kuvuga ati reka twicarane nka manager wanje kugira ngo menye exactement aho ikibazo kiri. Bon twego twaraganiriye aguma mbwa ati we wana tubwi ikibazo ni cy'amafaranga je nubu yaguma nsubira mati nukuri je ndacafise problem y'amafaranga nge gato turabe ko ivyo ndimwo vyogenda neza donc akambwira imisi myinshi akambwira no munsi akambwira igihe nkavuga ati rero byo byose hinge gato we mazi ndamureke akora kubera ko bon ugiye kuraba bya bintu iyo mukozi ariko arakora ukabona aragiyeho wanza ko mazi impamvu donc amazi ukanamutesta ati none nyako basi rabogira uko donc ivyo ntaho byahabaye no kuvuga twe twakoze gusa inama kuri TV direct donc twakoze inama direct ego no kuvuga nta byo ibanga byabayemwe twabisambure ngaho byose je ndasaba kigongwe ndabati pipiro no kuri mbabarira ku bicuma byose nagukoreye nani isaha we karanda na pipiro ya potisho bajya twavanye kuri ndafise amafoto yabo bana bataratangwa ni video nimwe tutangura ndabatora baragirane bamwe barafise ubuzi butandukanye ngira baravyumvise ari n'ikiganiro igeze guposta bwate je naro murovyi kundi ati naro muropo undi naro muropo ndavuga ibi bintu kweri uko bakoresha wapi gusura naho bageze ubu vraiment abaswaga boy urabona ko ibintu byose ko biragenda neza ku murongo ngaba nta swaga yo kuva ahantu umurozi bagenda mu bana maguru none nk'ubu bisabye nk'ubu hageze ko mutamwe ijoro kuko urazi ko shooting ni ikintu urashobora kugipangira ko iza gumara amasaha 5 ugasanga bitwara amasaha 10 ni ikintu kigoye nk'iyo bishitse hagagera nko mu ijoro nka 2 canke 1 mukiriko mura shooting bitatu bigenda twararara muri waka kuko waka iragutse twararara ya none mbe uripangiye cyangwa bamuhira we jewe donc jewe ndafise inzu nini ya cyane donc gusiri kuri parcelle yo kwa mutama gusa niyo wanje nukuvuga no gupanga je bazi kitoma nase bugenda gupanga ikintu cambere ugiye kwipangira umwana w'umuhungu utararongora umenya ko nkatwebwe ibibazo twe turiyemwo ubona utudemo duhagwa allo uko wapijede nyumbani kacha gusanga yano ngaho uri bana yose oya jewe donc inzu ya papiri hajya nanje yiwanjira ngaha nukuvuga haba ari security imihambaye kandi romva uba mu rugo rw'abantu bon bamenye Imana urumva ko ni ibintu papa usanga ari pastor oya papa gusa arakaze muri ariko avuza piano kuri eglise mu Kanyosha yo hari piano akunda kuvuza bayita mawe kora papa yitwa Joseph bayitwa mawe bayitwa mawe ni mana Joseph magayo yo piano bayitaziriye izina giye mawe ko ariko arayivuza acomeka makabri nyama kaca yivugiriza ku moto n'umfarise apana bibeje nigirisha oya reka we kunsumvya rero mobo ndamuzenga ukora ikiganiro ahubwo sinto kwifuza ko ngiye none nk'izo kuba wipangiye kandi ku kwezi urazi kutegeza kuriha bon ndapanze studio oya mvuga ahuba iyo uza kuba wipangiye kuko ku masezerano wari antwara ikintu wari kuronka kandi cyari kukubeshaho wari gushoboza nyimba ari kwigira déplacement canke kugira ikindi ukaba warupanze wumva byari kugenda gute donc ibyo ari kuba bibi ahubwo no kuba bibi gusa donc nani isaha jewe papa namubwiye ati manzo passionné maze nyene ngiye umuvyeyi akubwiye ati none bijyo bintu ugira wabikuye reka ndakubwiye ko gutanga ratio y'abantu 11 birandusha nka wera bisaba ko manza nkirukanga cane ndakora nkiruka no kuvuga ni utanga hasi papa namubwiye icara ngaho jewe ngo nitigite n'ubuzima kandi vraiment papa aragusa aricara gusa kupanga ndi ma projet cyangagenda kuma mission none agiye mu mission kamara ameze 2 cyangwa 3 nigende mukuru umuryango urabwa nande urabwa nande agiye mission na konte nibigiye kuri mission donc iyo mission twe dufise projet yuko iyo mission igiye ko amafaranga agenda azikuzokora ibindi bintu sabyo gufungura no kuvuga byo gufungura nanje ngaca nirukanga ibyo ndiko ndababwira uko nukuri nta ndumva wagiye ubona ati aha bizokunda nagenzi ko ati wana hatuzokwica amajini kabisa ugabo urumva nikibazo wacho widebrouiller gute no bon kubera utwo tuntu nitwo diri donc ndo mu cameraman nge nka mu producteur nka bimonta nka photo shoot wongira nkakora ariko muri mu byo wakoze muri waka nta bintu nta kintu navuga ngo nakuye ngo cyafasha nk'ivyo wari wapanze nyimba ari gufungura uwo muryango nta na pasteke vraiment
na pasteki vraiment. Nakwambia ni hatari sana. Indasi iraryoshe. Iraryoshe man, iraryoshe gusa bikorera niho biryoshe gusumba. Iraryoshe. None we ntiyabuze nk'umuntu yakubona ati hawe tuni mu millionaire. Karira hari abakobwa ari bahora baza biboma man bakavuga ye we turiro man yasigaye yabyibushi. Asigaye yabeze kumbe naho. Shooting zirandembe. Ni stress. Era kumbe akaza bakavuga ati antwa mu gutaha nta bisi naje. Were probleme tukunda kutubako katwebwe. Donc urana muri izi interview sindabona umuntu uzakubwira ngo je ndashomere bya hatari atari wetu nta wundi muntu aravuga ngo arashomere bya hatari muri interview na numwe uzogomaze be kwisi ndo kuvuga jewe ndashomereye bimwe bya mbere umudemo sekarandaba none ngo ya byadaje babwo rero uzobago abo waguriye icupa barabe bakugaruke ko na bon hego babona guriye icupa bangaruke ko mugabo rero ivyo ntibizomara igihe kinini ko maze imisi ndiko ndikanga gutunga zangira nk'inyuma ya yindwi zibiri nzobotangwa ku mazu bamutango yari kubona ivyamwa rero byatumye ameze ane nicaye ataco ndiko ndakora winjiza byatumye ameze 6 winjiza 50,000 bakuvuga umwanya nataye nzogarura mu kwiruka. Okay wait je nibaze nta bindi vraiment antwa ndarose umuco kwiriye nabandi barawuroza gusa mugabo inyuma yo ngaho singo jewe na mu buzima sindi mu hypocrite ndikuvuga je ntwenzi natwe nkashavura bivuze ngo je akesi ndamukunda bon sikumubwira gusa ngo nako ndamurega nuko ivyo bintu mvuze bimaze kuja kuri TV yiwe donc yamaze kuja ku TV yiwe bivuze ngo naje ndabemerewe kubigirane kubivuga iyo bitaza kuba byaragiye ku TV bikasha nyene kuko navuga ati bon je sinkunda sindo umuntu nkunda kugenda kumara amazi umuntu donc sindanamubamaje nuko ndikumvuga ukuri. Okay. Mvugo wake sinagamva. Shana bagucunge. Oya. Bagucunge. Kubera gumye vuga kisi umwanya munini ya cyane. None wikanziki. Oya ntanakimwe ndonere. Rega rero. Oya tuganda gushimire cyane antwa bamwe bararonsa umuco. Naje ndimo. Bon murakoze kuronka umuco mukavamo mwijima ikindi naco abantu muza murabona abantu mukibaza ngo naba millionaire mwabonye c'est pas le cas bangwa shamugabo sindo mukene bya cyane ari yega sinshambi mukacane oya amara kujya yaga taxi ndafise amara gacupa ndafise donc mbuze amara y'umuduga naga parcela donc mugabo sinshaka umuduga ngomba parcela n'inzu nziza ame by'imiduga mu nyuma mani nzoguheza nongwegeze so reka ndagushimire cyane ndagusezere antwa wosezera nk'ijambo rya nyuma ryo kurangiza kugira usezera kugira Isaac TV. Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Isaac TV nuko muhezagirwe cyane na cameraman Juma ni Juma Jokes cameraman Juma Jokes mana amazina muzamura ya no copyright nk'ibyo ndabivuze YouTube karaba gasagarundi umuntu avyita urumva kiganiro kibagi noko mwibuke gufyonda subscribe kwanza imbere ko muraki no kiganiro doke aho nyine bivyene wumvise ntushiremo inzigo kubera ko mane guhagurusa abakozi babiri na kamera na microphone n'ikibanza dukoreye mu ciza kiratiro urumva n'ikintu ca mbere gikomeye bisaba kugira subscribe kuko amahera bayakoretse abari menshi cyane kugira ngo nabo baronke kubaho mutibagiye kuja kuri channel yanje shansha ya yitwa Wetu TV online nakuvuga iyo ni channel sishasha abwo nayihinduye Wetu TV online donc unahinduye ubutuge tukore umuti uwo ngo mashamwe aba journaliste dushamwa nabiki kugira ngo turaba amasaha turabe nako kutworonka twogwa muri manka 50,000 abakunzi ba Isaac TV reka ndabashimire rero ndababwira ko ndabakunda cyane murabizi hama ushaka ibiri ku mwanya fyonda subscribe kuri Isaac TV gile like amikiganiro kikuryoheye usharing n'abandi kuri mikoro mu centre la tête behind camera Juma Jux ciao Isaac TV. Oh.